Iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muriko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 2026 myandagara umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndagukengurukire cyane we wahejeje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona arakazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi katuzitangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye ahejeje kuburizamwe ikudeta gacagaruka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ku munsi w'ejo ibivyutse bivugwa mwaka gatondo birateye ubwoba Colonel Senateri Reveriano Ndikuriyo ngo ari mu mazi abira ni mu nyuma z'uko General Bunyoni yaburwa irengero kuva ku munsi w'ejo mwibohero rikuru rya Gitega aho yarapfungiwe kuri ubu byahejeje kumenyekana aho Yoba aherereye umwe mu barongoye iryo bohero yaduhaye amakuru akomeye cyane turaza kuyagushitsa ko idonido ninde yinyegeje inyuma y'umugambi wo kuburizamwe ikudeta ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ninde yatuma umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye aza ku munsi w'ejo mu nyuma z'uko vyari vyapanzwe ko indege yiwe ikororwa itarashika ku butaka bw'u Burundi kubungu bamwe bari mu mugambi wo kumutembagaza bari mu mazi abira amakuru akomeye cyane adushikira n'ubugambanyi buri mwo mugambi hari amakuru akomeye cyane adushikiye mwaka gatondo ajanye n'amatungo ya General arigiriye Bunyoni yahejeje gufatirwa ayoyo yafatiriwe kuzihemvo navyo raza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma z'uko hari ubuvugishwa bwa Denise Bucumi nkuru nziza bwibigiye kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi buriko bukwiragira irya nino ihe ntumbero Denise Bucumi nkuru nziza afise yugo kwiragiza ubwo buvugishwa hoba harimo umugambi wa politiki ikomeye cyane nkuko biriko bivugwa n'abihweze vya politiki y'igihugu cacu c'u Burundi ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu ngo hari abategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bagiye gutabwa mu mvuto mu nyuma z'uko nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye ashika mu biro vyiwe yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane ka yarungekiye amaketa ateye ubwoba bamwe mu bategetsi na cyane abamwegereye ngo leta yiwe yo bigiye guca ihinduka ni bande bagiye kubogozwa mu mabanga ivyo navyo twabigutohoreje uraza kuvyumviriza idonido turarangisha kandi mwibi biganiro vyaceka turanabashitsa ko yavugwa irya nino mu bisata bitandukanye we wica usabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakana Eka nsubire ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo rya 2026 myandagara umwaka wa 2023 turagarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ko tuza kubashitsa ko amajambo akomeye cyane ajanye nuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yashika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ninde yo mufasha kuburizamwe ikudeta yari yapanzwe Colonel Senateri Reveriano Ndikuriyo arihe nabahe bategetsi bagiye kubogozwa ni mu nyuma z'uko bijanye na General arigiriye Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bivuga ko yabuzwe irengero kuva ku munsi w'ejo mwibohero rya Gitega aho yarapfungiwe amakuru akomeye cyane adushikira dukura kuri umwe mu barongoye ibohero turaza kuyabashitsa kwidonido imbere yuko tuyabashitsa ko tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa mu bisata bitandukanye turayatangurira mu gisata c'ubutungane aho ubushikiranganje bw'ubutungane bubeshuza ko butugaye Interbanke ahubwo bumenyesha ko bwafashe imiduga ibiri y'iyo banki kubera yanse gushira mu ngiro ingingo ya sentare y'ubudandaji
iyo ngingo ikaba ijanye no gukura ishirahamwe Karegiso ku rutonde rw'abakiriya b'iyo banki batizewe mu gihe vyari bimaze iminsi bicanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yuko iyo banki yugawe n'ubutungane. Ubwo bushikiranganji bukamenyesha ko amakuru atandukanye nayo atarayukuri, nayo kubijanye na ryahiganwa ry'imigambi y'urwaruka ryatunganywa n'ikigo peje Burundi. Batanu mu babaye abambere mu ntara ya Gitega ni Hatungimana Christophe, umuyabaga aturuka muri komine Bugendana, afise umugambi wo kugira ikibanza co gushariza imishatsi canke salon de beauté mu kinyamazuru. Hakaza Nishemezwe Korovisi nawe nyene aturuka muri komine Bugendana, afise umugambi wo kugira idandarizo ry'imiti y'ibitungwa. Irakiza Koweri Fiesta aturuka muri komine Giheta, afise umugambi wo guhingura amakara mu micafu ibora. Ni mu nyuma z'uko Dusabimana Rosette aturuka muri komine Gishubi, afise umugambi wo gukora udutambara dukoreshwa mu butinyaka. Nayo Nsabimana Gisele aturuka muri komine Gitega, akaba afise umugambi wo gushona ibigoma vyo gufuka abana couverture pour bébé, bakazohabwa ingurane kuva ku mafaranga miliyoni 10 y'amarundi gushika ku miliyoni 8. Paterine Bigoye aserukira peje mu ntara ya Gitega asigura ko rwaruka rutacaguye muri iryo higanwa ruzoheza rugatunganya neza iyo migambi rukayitanga ku buhinga bwa none. Mu mahiganwa asanzwe atunganywa n'ikigo paeje mu gisagara ca Ngozi hoho hafashwe ibiro birenga 200 by'imbuto z'ibigori abayobozi batazi iyo zazananye. Izo mbuto ziri mu bwoko bwa bazoka pani 53, wanaki na longe 10 hashi, zafatanywe abadandaza bo mu isoko nkuru ya Ngozi no mu yandi mangazini yo mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa 25 Myandagaro mwaka wa 2023, kandi bagurisha ku biciro biri hejuru nk'uko Emile Kubwimana ayoboye ibiro vy'intara bijejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi avuga ko ngo ikiro kimwe cya pani 53 abo badandaza bakigurisha amafaranga 10,000 canke arenga gato, mu gihe leta ikigurisha ku mafaranga 4,500. Kuri izo zindi mbuto bagurisha hagati y'amafaranga 7,000 n'ibihumbi 9, mu gihe leta igurisha 3,000 canke 3,500. Mu guhimiriza abarimyi, umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi avuga ko batokwihutira kugura izo mbuto kuko harimwo n'izitemewe kurimwa, wanaki na longe 10 hashi, canke ugasanga zarapfuye gutyo. Umurimyi agahomba kandi yibwe utwiwe. Yongera yibutsa abarimyi ko imbuto zemewe kuriha baciye muri posta, hama bakazitora ku biro vy'uburimyi n'ubworozi mu ntara, ariko zitadandazwa mu isoko. Abadandaza bafatiwe imbuto co kimwe n'abandi bazibitse mu mazu canke mu mabotike bakavuga ko baranguye izo mbuto mu mashirahamwe 2 yo mu ntara ya Kayanza. Hari umushoferi turiko dutabariza wa bajaji ifise imparata ya GA 7824 yagize ingorane zikomeye kuri uno mugoroba mu Kamenge. Yagonze gato ya voiture Toyota Lactis ifise imparata ya ki 9817A. nyene yacahamagara umugenzi agendera muri voiture Toyota Carina I377A. Uyu nawe yaje afise inkoho, baracakira umushoferi wa bajaji baramujana ahantu hatazwi. Kugeza ubu ntawuzi ico bariko barakorera uwo mushoferi. Uwaduhaye amakuru yagize ati mwiriwe neza, je ndi umunyagihugu aba mu Kamenge, aba ndabandikiye ngo mutabarize umunyagihugu anyonga bajaji yagonze akantu gato. Imodoka ragitisi yera ifise imparata ya ki 9817A. uwo yagonze yaciye atuma ko mugenzi we baca batangura gukubagura uwanyonga bajaji ngo abahe perimi.
yanse kuyitanga uwo yatumwe ko yaciye asohora inkoho yo mu bwoko bwa pistole abantu bakoranye agomba kumurasa abantu baca barakoma induru yaciye amukwega amushira mu modoka yiwe yo mu bwoko bwa karinatiyayi plaque ya I3077A ifise ibara rya girise aduha ayo makuru yatubwiraga ko imodoka zagonganye zari zikiri mw'ibarabara rya pave de Buyengero vyabaye inyuma y'isaha imwe y'ijoro ngo abanyagihugu bumiwe ingendo umuntu yambaye impuzu za civile yubahuka gusohora inkoho mu banyagihugu. Ibi bintu nakamara maza mu Burundi hariho abantu mengo s'abarundi nk'abandi bihaye ububasha budasanzwe imodoka zibiri zigonganye birasanzwe kandi birashika kenshi muraheza mugahamagara igipolisi kijejwe uruja n'uruza mw'ibarabara kigapima ikosa ryabaye nta muntu ari kuriwe gufata mugenzi we akaja kumwipfungira abanje kumushirako inkoho. Nayo mu makuru akomeye cyane twababwira mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ko abari muri wa mugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yagiye mu gihugu c'Afrika y'Epfo na cane Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko gushika ubu ngo Yoba atari mu maboko yiwe. Hari amakuru yadushitse ko mwaka gatondo atubwira ko Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo nabafashanya muri wa mugambi kuri ubu ngo bafashwe nabo muri service d'Oranso nyoma. Eka kandi amakuru akomeye cyane adushikira ava mu ibohero rikuru rya Gitega aho General arigiriye Bunyoni yarapfungiwe atubwira ko kuva ku munsi w'ejo atahagaragara ni mu nyuma z'uko uwo murongozi bw'ibohero waduhaye amakuru yatubwiye ko nabo batazi yari mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu yashika ku munsi w'ejo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari umugambi ukomeye cyane wari wapanzwe gukorora indege yiwe mu nyuma z'uko ashika ku butaka bw'u Burundi wariko abari mwo mugambi wose kuri ubu barihweza ko hoba hari umugambanyi akomeye muri uwo mugambi na cane ko ngo abasoda bategerezwa gukorora indege y'umukuru w'igihugu ngo ntibazi iyo boba bari. Eka ngo bose bakaba barafashwe imbere y'uko umukuru w'igihugu ashika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni mu nyuma z'uko hari bamwe ngo bari biteze y'uko umukuru w'igihugu aca yinjira n'imiduga nk'uko vyagendekera umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Abaravye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashika ntibabonye Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo. Hari amakuru akomeye cyane adushikira ko bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi baba ariko barabazwa kubijanye n'uwo mugambi se barava muri service d'Oranso nyoma baca bapfungwa canke se bararekurwa bakurikiranwe bari hanze. Biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kubijanye n'uwafasha umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuburizamwo iyo kudeta n'umugambanyi akomeye cane no ku ntwaro y'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yahora ari Somambike wiwe na cane ko mu mwaka w'2015 ubwo hahakwa gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yararongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD watawundi ni Pascal Nyabenda. N'ubu ngo gahunda yose yo kuburizamwo ikudeta yari yapanzwe niwe ayifise ku mutwe wiwe na cane ko ngo vyibonekeza ko yaba ari imbere mu bapanga uwo mugambeka yari umugambanyi yapanga uwo mugambeka yari umugambanyi. Hari amakuru akomeye cyane tugitohoza abamenyesha amakuru bacu bariko baratunganya tuza kubashitsa ko mu biganiro vyacu biza baza kugaruka tubashitsa ko andi makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni muyumvirize. Yuda acaragenda kubw'amafaranga 30 arahemuka atesha agaciro ibyo yari yararonse byose kuri Yesu. Mugaragirana babwira ikindi nta gihemu na kimwe kizigera kirangiza neza, nta na rimwe. Udusome kuva mu itanguriro gushika mu byahishwe Yohana na Yohana amaze gufa twese tukaza gushika uyu munsi nta gihemu na kimwe kigeze kirangiza neza, nta na rimwe. Imana tabarere cyane kuko na kare burya umugongo mutindi wamuhekera uzohekura kubera kutamenya. Imana tabarere cyane mwirinde gupfa kuvyina uruvyina mutaza aho rwandikiwe, mwirinde kwitabira indirimbo mutaza bazitera barimo. Imana ishimwe cyane
banza ushishoze kuko mu bisanzwe niwabona hageze inkona itanguye kuririmba urubyino rwanditswe n'igihuna canke inkona iririmba ururimbo rw'inkona mugabo ikaruririmba mu ijwi ry'igihuna hazoba habaye ingorane. Inkona nkuru niziyifasha zico ziyifata zishira ahantu kugira ngo urudagaro rumwe rubure mu mufuko ntigwanduze zose. Imana tabarire cyane. Haleluya. Bwana zifiwe. Muba mukwiye kwibaza kino kibazo kuko naye mahanda cibaza ni kubera iki igihe cyose indongozi vuze iti igihugu cyubaho umwene gihugu yubaho amategeko yubaho sibyo igiturire gituzwe amakora atozwe ubutunzi busabikanywe n'abantu bose iki namara cibaza ni kubera iki iyo hageze iki gihe ibisigo n'ivyari biryamye bihitarara n'ivyari ko bifata itiro rya mbere bikavyukira rimwe. Nimuzoze murahibaza ikibazo kubera iki ico gihe satana cara deploya amadayimoni yose akayabwira guhagurukira icyarimwe kugira ngo ibyo bintu bigwanye. Imana itabarire cyane. Kubera iki ibihe vyiza abantu muba mumaze imyaka muharanira iyo mugomba mubona vyegereje mugomba kubishikamo ni kubera iki mwemu ya sekibi yamigomba gusebura muri bene vyo. Imana itabarire cyane. Kubera iki ari abantu batimamukwa bagatangura kutabumbwa n'ivyo bafise n'ingero zabo. Umuntu mukicarana muguri ko wifuza kwicaraho yari yicaye oya da. Imana ishimwe cyane. Mureka ndababwiye nta ntebe n'imwe y'uburongozi Imana yaremeye amahasa oya naho ryo bari ihasa ryawe ijya gutanze kuhicara ridapfuye cyangwa ngo ikiringo cyacu gihere shaka ureka Imana nuko yabigenjeje bumbwa naho ufise bumbwa naho wicaye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibimenyetso rero biranga indembe muri ibi bintu indembe ye nigeze kuri stade terminale imwe ishobora no gushingurwa muri iyi sanduku yitwa buhemu. Niyi icambere ni shari bantu b'Imana mugasanga yishira hamwe cyane mugasanga umugamba nk'uyu hagatangura kwaduka amashari muri mwebwe. Attention bivyara ibintu bibi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hacha kuko ishari rija yishamika ko ugwanko hakaba cyagwiramwo indyarya sivyo indyarya kubwira ngo iri nyuma yawe iri nyuma yawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma hakaba abantu guca batangura kwagiriza abantu bitari byo bimwe bita kurementaniriza abantu sivyo ico ni ngorane. Hanyuma rero bamaze gusha ngaho uzosanga hatanga kwadukamwe abantu banegura ivyiza bakavyita bibi. Murana babwira igihe kimwe hari abantu bamaze kubwira nigeze kubibwira burya umuntu muhugutuka simpaka ngo aronke ico gutuka nubwo yoke kubura ko arakirondera kuko igitutsi bagikompoza hajya ndiwova ngo ndi mwiza ngo nta kintu bonduka oya uhuye n'umutukanyi wa kweri arakironka kuko afata ubwo bwiza bwa bakaba aribwa gutuka. Mujya mu bisango bwiza bw'inka n'icebe mugabo umuntu yabuze cyatuka inka arayitegereza arigenda ririgira kwa kundi w'ikingoma yuzuye akagira ati busa bw'ibicebe none inka woyituka icebe kandi ubwiza bw'inka buri ku icebe nyene. Imana nitabarire cyane. Rero ndarangije inshuti zanje mureke ndabibutse burya Imana mwagize ya mbere Imana mwashize mu iteko risumba ayandi yose. Irya Mana uko yari ejo niko iri n'uyu munsi niko izokwama imeze. Mureke ndabibutse yuko irya Mana ntigira santima ku mpemu mbi z'ubugarariji ku mpemu mbi z'ubuhemu. Uko yahanye bakora uko yakoranye ba Biramu
niko n'ubu umujinya w'Imana imeze kuri mwe nabo. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Rero nagomba mwemere munywe uyu muti. Munywe. Kuko umuti mu bisanzwe nimba mwashishoje neza, umuti bawubahaye. Bwana sifiwe. Ni hariya kiya cete bari cy'Abikorinto. Kuko yavuze ngo none rero ni mugumye kwizera, mugumye ivyizigiro, mugumye urukundo. Ariko ikibiruta byose ni urukundo. Nimwamara gukundana musangire. Kuko nakare musangiye kahise. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mukunde indongozi, hanyuma muzishigikire, muzirinde. Imana ishimwe cyane. Muhagarare nk'umuntu umwe, ibisigaye mwihagarare murabe Imana ingene yongera kubakoresha iby'ubutwari n'iby'ubuhizi, ingene umwansi atemba mumubona mutiriwe muraruha nimwamara kuguma muri hamwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ndaryoherwa cyane iyo ndiko ndumviriza akaririmbo kamwe, nsanga ntari n'umuririmbyi mwiza. Imana ishimwe cyane. Mugabo hari indirimbo muhora muririmba. Imana ishimwe cyane. Sinzi yuko mwonava hasi ndayitere muce mwibandanya. Imana ishimwe cyane. Muce mwibandanya urabona hano sinorohewe ndagiye. Imana ishimwe. Iyi ndirimbo mu kuririmba ubanze wiyumvire koko yuko uwo muntu muri kumwe nyene, mutari kumwe ubwire nsiga ndagusengeye impemu y'uburyage kuvemwo. Imana ishimwe cyane. Eka ndabakengurukira inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byacu vy'uno munsi kwigenekerezo rya 2026 myandagara umwaka wa 2023. Bakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora. Ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu nakazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi muje kure ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.